Mu makartier y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura haribonekeza ikena ry'amazi ry'urutavanako. Bamwe mu bigeme twasanze muri ako karere baridoga ko bahandurira indwara zimwe zimwe zo mu bihimba vy'irondoka ziturutse kw'isuku rike, cane cane iyo bari mu bihe vy'ubutinyanka. Yashika nyene tukabura amazi yo koga, yo kumesura. Hari naho twebwe nyene dusanga hari igihe tugenda nko mu bihe nyene vyacu tugasanga nyene twabuze amazi nyene yo kwitegura neza, ugasanga nyene turiko tugenda tumukira abantu. Nka jewe mbere ni hako karero kwankura muri restaurant tubuze amazi urumva nicaba nk'ibintu vy'ingorane. Kiretse nk'ivyo tubuze amazi yo kumesura nyene impuzu nyene turashobora kwiteza nk'ama infection nyene bivanye ku bushafu twatutamisuye impuzu. Kashobora nk'itwareti tuyihuriyemo turi benshi tudafise amazi tuza turasukamo bica bidutera nk'indwara, kandi turetse n'itwareti ugahura uriko uca ku bantu ukanakaranuka kumbe n'ikibazo c'amazi yabuze amazi yoga. Uri umwana w'umukobwa uraye utoze honyene nawe urabizi ukuntu uvyokumeza. Amazi ni ingorane. Abo bigeme barasaba ko leta yobaronsa amazi akwiye muri ako gace kugira bikunde ko bikingira amagara yabo. Kuri ico twosaba leta nuko nyene yasiraraba ingene turungikira amazi dufasha kugira natwe turonke ingene tuza nyene turitunga neza nk'urwanda. Cyo saba abo batware bacu na leta nyene bodukurikiranira bakaduha amazi ugahura nk'mu mpangu. Kwiyoga kenshi ku munsi, kumesura agahuzu ko munsi neza, guhindura akabindo iyo umukobwa canke umukenyezi ari mu butinyanka ni bimwe bikinga indwara zo mu bihimba vy'irondoka.